Turongeye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi mwahishisemwo ibiganiro by'imbonesha kure GCTV. Tukaba turi kwigenekerezo rya 15 Ntwarante umwaka wa 2022. Iri ni ryasango ryo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Jean-Claude Nzambimana ni wari katuma amajwi n'amasanamu bashikira tankomanzi nayo kuri mikro muri kumwe na Sibomana Ponsier. Turabahe ikaze. Amakuru tugira ngo tubashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri uyu munsi hatewe umukono ku masezerano yo gushigikira igisata c'abakenyezi mu mupira w'amaboko mu Burundi hagati y'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko na Imprimerie Planet Media. Uraja kubikurikirana muri ano makuru. Ku munsi w'ejo niho mbonesha kuri GCTV yashikiriza ku mugaragaro umwigeme EVELYNE abo muri site SOBR agafashanyo kegeranijwe n'abagira neza. Muraja kubikurikirana navyo nyene muri ano makuru. Ayo n'ayandi mu kanyisase idonido. Inkuru imwe ukwayo. Kuri uyu munsi habaye amasezerano yo gushigikira igisata c'abakenyezi mu mupira w'amaboko mu Burundi hagati y'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko na Imprimerie Planet Media. Ni inkuru twatoreje na mugenzi wacu Prosper Niyibitanga. Hatewe umukono ku masezerano yo gushigikira igisata c'umupira w'amaboko ca basketball y'abakenyezi mu Burundi hagati y'ishirahamwe rya basketball mu Burundi na Imprimerie Planet Media. Kubwa Apotre Jean Paul Manirakiza arongoye iryo shirahamwe rya basketball mu Burundi ngo ayo masezerano agiye gufasha guteza imbere urukino rwa basketball mu bakenyezi. Twararonse abantu bifuza gushikira basketball ko twatumaze kuronka abadushikira uburyo bw'abahungu turabemerera ko boshigikira turwa y'abakobwa kandi kubera batintambwe agashikira turwa y'abakobwa tuja tubaha n'amavantage akwiye no muri turwa z'abahungu bakabana yamenekanisha ibikorwa byabo kuko bari babaye abambere batwitura bemera gushikira turwa y'abakobwa. Rero kwijewe numva no keza cyane Planet Media kubona deja mubona ko naturwa y'abakobwa ushobora gushigikirwa ukesha mu buryo hanyuma bikagenda neza. Twashize mu mugwi wigenga wa FEBABU wagiye uratembera iyo cyane mu ma reception y'ama equipe yaje gukina. Twasanze ibiba na kamaramaza usanga abigeme bari kumwe na presidente wenyene nta muntu numwe ahari abantu bako bashigikira usanga au niveau y'ibirato amata gushigikira abakinyi nta kintu kinini yakihari. Cyatuvuga tuti rero natwe na FEBABU niyo bandanye bakumira cyadufata ingingo mu buryo bw'inama twakoze yuko ubu amatunwa yose nimba abahungu bose 600 abakobwa 600 una gusubira kuvuga ngo abahungu barose menshi. Nayo umuyobozi mukuru wa Imprimerie Planet Media ngo ni nyungu kwiterambere ry'igihugu. Ubwambere twishimira ugakuteye imbere. Duteye imbere igihugu kagiteye imbere. Igihugu giteye imbere natwe tuba duteye imbere. Twere tugenda turi mu ntumbero yo guteza imbere igihugu. Biciye mu nkino biciye mu gwaruka bateye imbere turateye imbere. Abantu rero babona ko twebwe turi mu nyungu z'amafaranga. Oya. Ubwambere mbone ko turi mu nyungu z'iterambere ry'igihugu. Kugira ngo umukenyezi kirumara mu muryango kirumara muri societe abone yuko rero nyene atibagiwe ko Planet Media itamwibagiye. Fidesi Niyonzima arongoye igisata c'abapfasoni mwishirahamwe ry'umupira w'amaboko ya basketball mu Burundi akaba yashimiye urongoye ishirahamwe rya basketball mu Burundi na Imprimerie Planet Media ngobo bagiye hamwe mu guteza imbere ico gisata c'abapfasoni. Ndahimbawe cyane kubona nkuko president yabivuze intambwe twatanguye tunegosia ko federation kwitaho urukino rwa basketball feminine cyangwa n'abahungu rugize intambwe. Jewe uno munsi mpimbawe ko ini intambwe ikomeye cyane. Ndamushimira ko yavyakiriye akavyakira nk'umutegetsi hanyuma kandi bikaba vyihuse kuja mu ngiro. Kubwanje ndabona ko byamaze kuja mu ngiro. Ahereye kuduhinga banwa ya mbere yuko ubatamwana n'ikinono kuri bazoha abahungu ari bazoha n'abakobwa. Ni intambwe ikomeye cyane. Abakinyi ba basketball feminine ndabizi neza yuko bariko barakurikira amajambo
aho bari akanyamuneza ari kose imyidogo igiye kugabanuka kandi bigiye no kubaha inguvu zo gukunda basketball cyane kuruta kuko babona kazoza imbere. Imprimeri Planet Media ikaba yiyemeje guterera amafaranga abona imiliyoni 7 hamwe n'izindi miliyoni 5 zizoba ziri mu bikoresho. Ico gikorwa kikaba casozerewe mu kwerekana ubuhinga bafise haba ku barongoye ishirahamwe rya basketball mu Burundi co kimwe nabo muri Imprimeri Planet Media. Ku munsi w'ejo niho imbonesha kure JCTV yashikiriza ku mugaragaro umwigeme EVELYNE agafashanyo kegeranijwe n'abagira neza. Uwo mwigeme akaba asanzwe aba muri site SOBR irimo abegeranirijweho kubwo ikiza c'imvura cateye mu Gatumba, maze akaba afise ubumuga budasanzwe ahatagira amaboko n'amaguru. EVELYNE akashimira abagira neza kuba baramwiyumviriye ko ni mu mutege yombi. Hari ikintu ushobora kubwira abantu bakwiyumviriye ko kwibi bikeyi bakuzaniye ni nakaye kajambo wobabwira EVELYNE? Ndamushimiye rwose Imana imuhetse agere yongereze aho yakuye kugura yanga zo kwamafasha. Ambasaderi Vestine Nahimana arongoye ikigo kijeje kugenzura uko bimenyesha makuru bikora, aravunira akagohe abamenyesha makuru b'abakenyezi kugira ngo bibuke abakenyezi bo mu gihugu hagati maze babarongore bashike ku iterambere. Kurikirana Godefroid Nzubumwe atubwira donido kuri iyo nkuru. Mu gihe kwa 11 Ntwarante abakenyezi bahurikiye mu ishirahamwe ry'abamenyesha makuru AFJO bari baramutse bahimbaza imyaka 25 kuva iryo shirahamwe rishinzwe, Ambasaderi Nahimana Vestine ahamagarira abamenyesha makuru b'abakenyezi kwibuka abakenyezi bagenzi babo cyane cyane bamwe bitwa ngo nabaruguru mu kubashikako no kubafasha gushikira iterambere. Aho ngo ni mu gihe usanga bari mu dushirahamwe twinshi ariko atacho duheza ngo tubashikaneko. AFJO n'urwego rwo gukeza, n'urwego rwo gukengurukira, n'urwego rukwiye kuguma rurakarorero muri iyi ntumbero y'ukuguma basansibiliza. Ubu twese turi ku murindi w'iterambere. Uwo murindi turiko ntituwugirira ngaho Bujumbura, tuwugirira ku mukenyezi mwirimizi. Umukenyezi mwirimizi ari hariya mu Munyaganyaga aho mwita muri Rirare. Rero uwo mukenyezi ni uwo gushikira. Nabonye yuko hariho defi, numvise ko hariho defi yuko hari abo bitorohera kujayo canke gushikayo canke kubashikira. C'est vrai, imisi maze ngaha naratashe naravuye muri mission iyo bari barantumye hanze, ndabona neza yuko nagumye mu bene gihugu kandi ntamenyesha makuru n'umwe yasanze uretse bo kwa radio Kiritire. Sivyo ga Madame Saro? Uraheze usubiremo kugira bya bindi. Donc birakenewe n'ukuri ko twegera tugashikira bariya bamama, bariya bene wacu, bariya barumuna bacu, bariya batize mugabo bariko bahimiririzwa kwiteza imbere bivanye n'uko bategerezwa kwinjira mu mashirahamwe. Ico naje nasanze hari amashirahamwe menshi cyane atari coordonné, cyane ruguru. Ayo mashirahamwe atari coordonné usanga umwe yaparitse na mugashirahamwe nakajya ushirahamwe bwinshi. Ayo mashirahamwe nayo yitwa ngwiki yayandi bita ikirimba. Hageze ku mwisho w'umwaka bakagabura ibyo bagiye barashira hamwe. Igikunze kubonekana nuko abakenyezi bibagora ugasanga bibaye source y'intambara mu ngo. Kubera bageze kugabura harabusanga yagiye yagabuye amahera yagabuye yarayafitiye ideni ubundi, ayandi yagabuye yarayafitiye ideni ubundi, alafenta catahana ahubwo baragwana. Mukamenya ko uyu Vestine Nahimana haheze igihe gito yizewe ngo ayobore ikigo kijejwe kuraba uko ibimenyesha makuru bikora CNC mu Burundi. Muyavugwa mu makungu naho mu gihugu ca Ukraine n'ubu intambara ni rutavanako indwi zitatu
zikaba zigomba gukwira aho igihugu c'Uburusiya no bukibandanya kugota ibisagara bitandukanye vya Ukraine. Mukamenya ko ikigo gikuru kijejwe imyimenyerezo ya gisirikare mu mpera zindwi turangije naco nyene catewe ibisasu kigahitana abantu 35 maze abarenga 100 bakaba barakomeretse. Ngo nubwo abanyakiyeve babandanya kwihagararako mu kwigwanira, bivugwa ko ingabo z'Abarusiya zoba ziri ku rugi, mbere zizoba zigeze ku birometero 15 zerekeza uwo mugwa mukuru. Mu gihe intambara ibandanya kuba ndanse, Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yagiriza Uburusiya ko kwica abanyagihugu ari gukora ibyaha byo mu ntambara, mbere akavuga ko ico gihugu kizobibazwa. Mu kurundi ruhande naho leta y'Uburusiya ikaba yagiriza OTAN ko iriko irungika ibigwanisho ku butaka bwa Ukraine. Ivyo kanama ka ONU kamiriye kure ibiganiro bigira kane bikaba bigiye kubandanya. Iyo ikaba ari inkuru tuzobandanya tubatohoreza. Njuje namwe bakunzi mwariko mundukurikirana, ni no kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twariko tubashikiriza, ariko kandi tubamenyeshe ko mushobora kubandanya mukurikirana ibindi biganiro muciye kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Mwandika akajambo JCTV na Gahwana.